kuri iyi soko ya kijambere. Naje ubwanje ndayifise ku ikibazo. Iyi soko narabuze ingene novyita, narabuze n'ingene nonayita. Iyi soko muravye ahantu iri murabona ko iri mu gahinga, iramaze imyaka itari mike. Ariko rero ikibabaje iyi soko twarayatswe ko uburyo abene gihugu nanje nyene personnellement ndimo naramaze kwakwa amahera y'ikibanza muri iyi soko mubona imeze kujya. Ikibanza ca mbere bakirihisha 600,000. Ngira ni kibanza abarongoye iyi commune bo bangira barise VIP. Hama ku bindi bibanza byakurikira twarishe ku 650,000. Jewe rero ndi mu bantu barishe muri ibyo bibanza ngira twavuga vya nyuma 650,000. Nyakubahwa umurongo y'intara yacu ya Bujumbura, umubaro mfise suko ubwo buryo bwoba bwaratanzwe. Umubaro mfise mbega bwatanzwe isoko imeze kujya gute. Hama kandi nkababazwa cyane n'uwabikoze bitategerezwa gukogwa cyangwa atategerezwa kubikora isoko ikimeze kujya. Nagiye ndaca ahantu aya masoko ari muri uwo mugambi wa fonike. Nukuri nyakubahwa murongo y'intara yacu ya Bujumbura, abene gihugu basabwa uburyo bw'ikibanza kanaka ari uko baca babashikiriza urufunguzo n'inimero ya kioske canke ikibanza. Mugabo twebwe nyakubahwa murongo y'intara ya Bujumbura haraheze je ubwanje imyaka 4 naratojwe canke naratswe ivyo 500,000. Hama rero nari mu migambi yuko no kwitura utungane. Hama za numva ejo bundi ko mugendere iyi commune yacu. Ndavuga nti reka turanze turindire umuvyeyi w'intara ku kibazo azotwishurako. Hama rero nyakubahwa jewe naribwe nibwa n'utategerezwa kunyiba, ahubwo n'uwategerezwa kuntunganiza nk'umuvyeyi. Hama rero kuri ico ndasaba ko mwoca muntunganiriza ngira ikibanza c'isoko. Murabona ko kitagishoboka. Nsaba utwo duhera twiwanje ndetse hariko n'indishi y'akababaro. Murumva nyakubahwa murongo y'intara ya Bujumbura, ibyo 500,000 mu myaka 4 ndetse inarenga. Naho murazi mwumvise amabanga tujejwe canke ubuzi dusanzwe dukora ntibutworohereza gukreya kioske kanaka canke akantu kanaka. Mugabo ubwo buryo naho nari kubuha umuntu acuruza ubugoro, ngira murumva ko mu myaka 4 mba nicara ahantu abandi baba bariko barasoma ifanta, nanje nkaraba ko bwakeye. Musitanteri natubwiye isoko yatoje amahera kandi azi ko isoko izubakwa na leta. Ayo mahera atoreje iki ari atubwira ahantu ari, nitwabona neza yuko yatojwe atarangira turasubize beneyo, hanyuma ikibazo kive mu nzira. Murakoze. Nimbira ko Jean Baptiste akibajije niyobewe ingorane zashize kuri isoko kuva tugitangura kuyubaka. Ni kuvuga ko nciye muri make umuntu yatsindiye kubaka ino soko
amaze gutangura ibikorwa yaciye yandika ikete. Murabona ko yarinje ivu yarizanye kwisura ngaha aho twari twakatishije uruzi. Akiri karimbagura rya vu rero yaciye yandika ikete avuga ko ibikorwa yasanze biri ku isoko birengeye cyane amahera isoko iriko. Yari yatsindiye isoko ku mahera agera ku miliyoni amajana 423 zirenga ku makeya. Aca asaba icyo bita avena, ni kuvuga amahera tumwongera ko ngo kubera ibikorwa yasanze ari byinshi, asaba avena y'imiliyoni amajana 431. Ni kuvuga abasabye ayirengeje ibice birenga 100% ku mahera iriko, ayikura ku majana 23 ayiduza ku majana 854. Ibyo yabikoze no nabizi ko jewe nka Musitanteri amategeko atabindekurira ko no kongera ko amafaranga angana gutyo, kuko uko amategeko ari twebwe aturikurira ko dushobora kongera ko amahera atarenga 20% yayo isoko ibiriko. Naho nyene hakaba hariho ibigaragara byemeza neza ko habaye ibiza bitavuye ku mu entrepreneur byatumye hagira ibihinduka. Kubundi hoho abayaje guhiganirwa iyo soko abanje kuraba neza uko isokiri, uko baza korana n'ikibanza zo yubakamwo n'ibindi. Naho rero ingorane zatanguriye, hanyuma amaze gutangura ibikorwa akamara kwandika n'iryo kete. Jewe iryo kete darangwe cyane ko nshobora kugishura, nararondeye abashobora kumfasha ahashoboka hose, ndaja muri fonike muri marché public, bazi uko byogenda biba ibibazo. Mugabo kandi yari karakora abandanya nkamuremesha nti ndiko ndagikurikirana, bandanya ibikorwa arabandanya arakora kugira aho ahagarika kubaka isoko. Amaze guhagarika je nabwiye none kutabara isoko nibiki, ambari ati ntankura miliyoni amajana 4 kugira kubaka isoko Musitani nakagaye kenshi. Niho rero naheba nitura marché public uko niyo programme nabonye ko ishobora kudukiranura. Marché public kiraza iraharura ibyo yakoze uko bingana, iraraba amahera yatoye uko angana. Tugikora mbere cyo bita amagarandi yari yaduhaye, dusanga yari yaduhangitse azana amagarandi atariyo, atemewe na banke. Maze tumaze kubona byose barabiharura neza, hama baravuga bati kuri ibi urashobora kubandanya gukora ibikorwa ugaheza ibikorwa bingana gutya. Icyo gihe bavuga ko ashobora guheza inzu z'ubudandaji 56, agaheza bloc latrine imwe, agaheza ni hangare. Mu mahera yarasigaye iyo soko bamaze guharura byose uko bimeze. Hanyuma yamaze amezi 3 atigeze aho nyora kuri chantier, bamaze ico cegeranyo. Maze icyakozwe nuko jewe naramurondeye asi ko nacimbona, kuko hariho amahera twamurondera ko atari bwasubize mahera ya commune yo muri avance twari twamuhaye, atari baheze gusubiza, kuko avance twimuhaye heza kwisubiza ageze ku bice bigera ku 80% cy'isoko. Hanyuma je rero maze kubona ko ataje ku isoko, ataje kubandanya isoko, kandi cegeranyo bamaze kukiduhereza gikozwe na komisiyo ya marché public, komisiyo ya commune hamwe na komisiyo y'iko nyene yishiriyeho umuserukira. Ndabona ko atashaka cyo gukora ibyo bikorwa afise. Uwo muntu ntabwe ndamukurikirana ndamufatisha, ariko bwa mbere yari yabanje guhunga gatoya kugira muri Uganda, muri marahunguka tureza turamufata tumushikiriza inzego zibijejwe. Mugabo yamaze ukwezi kumwe mu bimba tumba yararikuwe, ariko kandi nariko nkora ubundi buryo ndondera ngene two bicisha mu mategeko kugira ngo iyo soko tuyimwake, tuyihe ubundi umuntu ashobora kubibaka neza, kuko urumva ko haramaze kujya mu ngorane zigoye cyane n'umuntu azitera umutsi. Rero byarakunze aho nabisaba mu marché public barabinkundira, kwisoko dushobora kwihundi muntu campeza ntangura rero gushasha
kurondera uwundi muntu ushobora kwisoko ni kuvuga bigenze gutyo usubira gutangura gushasha kurondera ni gutangura dossier d'avant-projet ico twita DAP hamukagira dossier d'appel d'offre kujya nyene bigenda gushika turonke gutsindira isoko ubu rero novuga nti Imana ishimwe kuko twararonse uwundi ashobora kwakira isoko kandi kuva ku munsi wa mbere uwo muntu yaratanguye yarashitse kuri chantier aratanguye kuko ashobora gutangura ibikorwa n'ubu ari ku kivi tukizera ko mu minsi mike azoba ahejeje ibikorwa kuko afite ikiringo cy'amezi 3 uwo nawe azadufasha guheraheza ishop 46 n'ihangari imwe na procuratrice imwe ibindi tuje turondera ukuntu tubibandanya kugira duheraheze ngo twizera ko ibyo bimaze guhera isoko ica itangwa kubirarema